nibaza ko nabitahuye nyuma y'ama deception menshi mu buzima mu bugenzi mu rukundo n'ahatandukanye kugira divorce nayigize because I choose myself nabigize kubera ko I need me ndikeneye nabigize kubera ko it's enough for me sinishobora gusupport ibi bintu ko zubakwa ndakubitwa umugabo arantaranira kabandi bakobwa ndatekana irashibonetse turatekana ariko sindatoka pa ndi mama naho bakije abagore benshi bagumye mu ngo apana kubera ko atabishaka kuvanya apana kubera ko atari ko arababara kubera ko afise ibikomere vya kahise ni bimwe nababwira muri video heruka kandi niyo nindi nzogira abazico baca kuyiraba ibikomere vyo mu bwana biratuma umuntu abaho nabo ubuzima bwiwe bukunze narimbaye mu rukundo kandi I am proud hari ikintu ushaka kuvuga ngaha neza I am proud of my baby kubera ni free yavuye mu rukundo I loved his dad. Yego. His dad loved me. Nta violence sexuelle yabayemo. Nta gufatana ku nguvu vyariyo. Kwari mu rukundo. Yego. Yamwana ni free y'urukundo. Wow. That's why before you talk, please ask. Ico nagira mvuge ni ngiki. Ndaguha version nta muntu umwe yarayifise. Natwe turindiriye. Je nibaza ko amajambo mwabonye kuri social media je yamaze kundemera. Nisi abantu batamenya you guys don't understand though nimutahura rindira nimutahura po ihari yuko uri mu divorce utwaye n'intari muri mariage you guys don't understand ko abantu baca bagarukana ibintu vya kera mwumva yuko iyo ndanda yitwaye mazi imyaka 7 mvuye muri mariage ariko nicabuje ko abantu banyita umusambanyi support you support ibyo bintu wewe ugenda uramvuga amajambo ushaka wewe ugenda urantuka ugenda urancira urubanza wibaza uwo guhivye naciyemo ko usubira kuvuga wibaza uwo guhivye naciyemo ko usubira no guhema ushobora mwarakundanye muhana majoteme mwasingeranye urukundo ruhusha teme inyuma y'amezi 5 gusa ufise inda babaraguhebye guhebwa ufise inda y'amezi 5 Mutsipa carambwira ati the baby is mine the baby is ours umwana n'uwi wacu ndamwemera ako dada je na wewe naragize tension gushika naho mpaka ngira menace ababizi barabizi menace bisigura ubogomba kubura umwana sinza kubesha nta muntu numwe je mu bisanzwe nta bintu bya urabimbwira nta muntu numwe ntaciyeko mubwira uwo muntu angezaho kandi ibyo ariko aravuga sivyo ndarushe kugira ngo mushobore kubandanya neza mubane neza kari mwana eka je umugenzi wanje mwarakundana yego je ndibuka tujya kujya kuri restaurant restaurant yiwe hari abantu benshi mwatandukanye bari abantu bawe twabona ko ari basoma mbiki canke babona ko ari basoma mbiki bawe kuvuga ko ari abantu wahinyuye mu buzima bwawe hamuregeza inyuma abantu bamwe mu buzima bwawe we don't have the same vision nturi kuranyongera ikintu sindi ko ndakongera ikintu tugumane kubera so abagenzi badafise akamaro mu buzima bwawe leave them. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira ko meze neza mu rose mwiriwe canke muramusevanye na muherere. My name is Frank the Answer iyi ni African TV. So ndaguikaze uwese ukakorana no mu Burundi mu Rwanda Amerika muri Congo mu vyabara ndavuga wa Martin Nabi Saudite abari Dubai mwenge mwese ndabaha ikaze. Yes, umunsi udasanzwe aho twagira amahirwe yo kugira umutumire adasanzwe muramuzi muramukunda muri vyinshi bitandukanye yarabigishije muri vyinshi bitandukanye impanuro ziwe zafashije benshi no musi tuzakuyaga kuri vyinshi bitandukanye inyuma y'ibihe birebire atari karaboneka nabafinze ninde. Yes, welcome sister Mada. Okay. Mada Thank you brother. Meze neza Bana jewe ndashimira Imana n'abantu bake na urimo. Hari chizano shaka kwigwa baza abandi ni bane ntibakenewe chizano ukundi nanura rimwe ari uravuze ngo uri bake basi ndashimira abantu bake nuru ni bake basi yisari muri bake mwese murimo d'abord urasa neza kwanza yo merci sha urasa neza cyane bote naturelle bakubanile muri commentaire bakubwira abakunzi ba Darlene nahayo muri commentaire ni mubanire uno musana nasa neza akazuba no munsi umvindi mizi basana muri muri agatondo bon turacari mu gatondo kakare mu gaturuturu naho nyine no sinzi ko mubona nakazuba hayo karagukubitako ntakazuba ko mu gatondo urinzi ubona umuntu mwize mu gatondo
uravuga ati akapra weburiwe kwera urasa neza cyane gose karibu kuri African TV inyuma y'igihe kinini nyinya abantu batakubona aho kandi ijya mbere kuri African TV ego hewe kandi nivyo yego bro ndabitoye urakoze cyane kunyakira kuri African TV kirekire abantu batambona ahandi ubwo barambona iwanje wow kuri YouTube channel yanje Darnative yes urakoze cyane kunyakira Franike Yes. ni ibyishimo kandi gusubira kuza kugira nshobore kuronka umwanya wo kuyaga n'abakunzi ku yindi chaîne atari iwanje hama nibaza ko nawe ndakwakira mu kiganiro canje nawe yes canje na ni canje nawe kuko musinzira kwakira nandi tuvugana iyo bon ibiganiro canje nawe yes tuza kuvuga no munsi yes ni Darlene na Hayo urabizi ko ufite abakunzi benshi gadada nshatira afise ama emotion ngine yagomba kuduhera Ndahira. bon abakunzi bawe bavyerekana muri commentaire ugerageje kuraba meme no kuri YouTube channel yawe nshasha n'ahandi hose hagiye hatandukanye aho hagiye uraca hatandukanye ufise abantu bagukunda vy'ukuri atari abafana wakira gute urukundo abantu bagukunze wewe bon please tutaratangwa ikiganiro ndagusavye ntuze gushira mu bwenge bwinshi muri kino kiganiro oya nta bwenge ndiko ndashira ntuze gushira mu bwenge bwinshi wisanzure ubwo byavura nagira ndire ariko gira amasanzu kubera ndiko ndiyumvira ibi birimo mu kiganiro yego navyo nari uya ushakurire vraiment wirekurire oya sinda ashaka kuvyavura okay iracegira ubusirikare subira mu kibazo wakira gute urukundo rw'abantu bagukunze we nka Darlene na Hayo reka mvuge mpereye kera ubwa mbere igituma bindengera je ndakunda kubivuga mu biganiro je nagiye kuri YouTube kuko nari mu bihe nari nkeneye umuntu afasha ndamubura camvuga ati vike rero ndi muri ibi bihe peut-être hariho n'abandi bantu bakeneye abantu babafasha batabaronka ndavuga nti ndaronka ayo mahirwe baranyizera ndashobora kuri YouTube ndavuga ati rero reka ashobore gufasha abo bandi rero mbonye ko hariho abantu ivyo bintu biriko birafasha ubwo mbere na mbere ndashimira Imana iba yabintungishije ubwo kabiri go rukundo bampa bashanashaka ndababwire yuko every single prayer that I do ndasengera abantu bankunda kandi ngashimira ari Imana kubwabo kuko nimwe navuga naratawe ica Imana yandemeye burya birababaje kuba ku isi udatawe ica Imana yakuremeye naratawe ica Imana yandemeye kandi maze kugitahura nkabona ingene abantu bacakira kandi nk'iyo ntahura ica Imana yandemeye hama nkabona ko ndiko ndagitanga ta feedback ndonka biba bibisha rero mumve yuko bakunzi banje mundi ku mutima hafi cane ndabakunda cane nanje kandi muri abantu bantera intege zo kubandanya ivyo mba ndiko ndakora byose hari abantu bataratahura ico bari canke iyo bashaka gushika ibyari wamenye icuri nico ugomba kubaco mani ni murefu murongo rugendo ni rurefu byose ni mirongo mu mutwe niyiriya urugendo rwabaye rurerure nibaza ko nabitahuye nyuma y'amadeception menshi mu buzima mu bugenzi mu rukundo n'ahatandukanye hama no mu gufata umwanya ukwiye wo kwitahura ko nasanze kenshi turazimira kubera ko timenya nabimenye natangiye kwimenya ndibaza inyuma ya divorce yanje niho namenye akamaro ico ndi nyuma y'igihe c'umubabaro muremure nibaza ko hari n'abantu bakoresha ico gihe canke batanakizi mugabo hari n'abantu bagikoresha batazi ico camariye jewe batazi nico cangize batazi nico cakoze kuri jewe kirafise kote negative ariko kirafise na kote positive rero iyo umaze kubona ikintu umuntu ububayemwo ukagikuramwo ngira ngo ivyungu cumi ngo n'amafaranga ariko kikagira ico kikumariye novuga yuko the click nayigize inyuma ya divorce yanje ndashaka tubandi dusubira inyuma umunsi wa mbere witahura yari umunsi wagenze gute msani umunsi wa mbere witahura yari umunsi genre hari habaye iki wiyakiriye gute ijoro rya mbere wiyumva ati non quand même ko ngendera mu mwijima okay ku batabizi ndabahegasha narabaye marié ndi mu divorce hari abantu bagukunda bakuzi batari bazi kuri mu divorce muri commentaire umuntu atarabiza bitubwira abantu batari bazi yuko dada yubatse bari bazi ko mumbyarira muhira gusa yes nivyo bari bazi no barazi ko ukunda kwivuza cyane ariko urumva yuko deja wubatse hari abantu batari babizi no jewe j'ai été mariée avec un homme nakunze
hama turabana igihe Yego. hama kumvo zituvuyeko Mm. ari ikintu kimwe nkunda kuvuga Mm. burya iyo habaye gutandukana gufatana kw'abantu babiri haba hariho uruhara rw'umwe wese muri abo babiri Yego. niyo habaye gutandukana kw'abantu babiri haba harimwo uruhara ubwo rero rushobora kuba ari ruto muga rurimwo still rurimwo Yeah. rero tumaze gutandukana narabaye mu bihe novuga bibi cane cyo tuma nambaye amafime sike kuriya mone machozi yangu nari umwana muto turi muri societe ya niko zubakwa Yeah. 3 nari maze igihe gito ngize mariage so ku bantu kumva yuko après 2 ans de mariage no bamvuye mu rugo byari ibintu bidasobanutse bisigura ngo kuva ku bantu bari proche yanje cane narabaye umuntu ari bani gato muri societe ndaba umuntu yanswe gato muri societe muri sanse wo ntavyo yashoboye kuko mu mbabarire ndabivuge turi muri societe aho ikosa ryose rigwa ku mugore Yego. ibakeneye gutahura uruhara rw'umugabo iki n'umugore niwe yabikoze nabi Bese ni amakosa. ya rero ico gihe ni gihe canje kiri sombre cane hariho abanjije batazi impamvu navuyeyo hariho abavuze ibyo bashaka batazi igituma byabaye hariho abanciriye urubanza hariho abanyisa amazina byarambabaje ku rugero guko narabivuze muri kiganiro gwa kuri televiziyo yiwanje mvuga ati byarageze ahantu numva umengo no kwiyahura ko birababaje Frani kwicara mu bagenzi mwakuranye bakavuga tuvemwo uri mu divorce birababaje kuba uri muri famille bakavuga bati none wewe wicara he ko twari gutegura ikibanza n'umugabo wawe birababaje I mean like bibabaje birababaje ko umuntu ngo we nari ku rubanza rwawe ngo bavuyeyo gute ngo abagorwa bubu ngo namwe bikini muri huta ntaguhaye even the time to explain what happened uwo mwanya ntawe waguhaye rero muri ico gihe nararetse ivyo abantu bamvuga ko vyose Frani birandemera biraba umuzigo munini ntashobora kugusigurira ingene ungana birambera umuzigo munini ashobora kubwira ingene ungana gushika naho nagiye mu vyo kwiyakuza ibiyayura mutwe inzoga zitagira uko zingana je me droguais au fait sorry urumva rero iyo mbonye bariko baravuga ngo ujya mukobwa ntazi ivy'urukundo wewe uraza amarira man wewe urazi ibintu nabaye mvuye muri ivyo vy'urukundo uriko uravuga utuza kumbwira ngo sinzi ibi ngenda abanyivurira so ico gihe rero ndibamwo cane maze kubibamwo I thank God yarakoresheje that's why nabanda babwira ndakunda papa wanje baje mana kuba naramubuze sorry nibaza ko narabishize kuri stati naratakaje une partie de moi-même nubu haheze 2 ans agiye mugabo nubu ni kintu ushitse mu buzima vuga ati you know rero arambwira muri ivyo bihe yakwigendera papa wanje arampamagara arambwira ati ndarushe no kukubona umeze gutya kuko yarambona yego ndumva nyene vuye muri ugo rugo nagiye muhira arambwira ati ndarushe no kukubona umeze gutya why uri kuriheba gutya yantwaye ahantu turicara why uriko urakora ibi byose ujya mugabo ni bwari ubuzima bwawe bwose I know warakunze ujya mutibe eske nta kintu kiri positive wakuye muri mariage nta nyigisho wakuye wanje yari umuntu w'incabwe bashamba mubona ko je ndi incabwe I took it from my dad Rest in peace, father. yaranyicaritse arampa isomo arambwira ati aranyereka bya byiza byose je ntari nkibona aranyereka combien de fois je suis intelligente aranyereka combien de fois je suis une femme très belle et naturelle aranyereka combien de fois fise I must have the self confidence that I need ndawothinga ubuzima ndawothinga kubaho aranyereka bisha arambwira ati yarambwiye ijambo byara ko ndavugana mu marafa pase yarambwiye ati jewe umuntu ambajije mariage yanje mbona wewe ndabaza kubera wafashe personality ya mama wawe ni wanje uratuvanga nico gituma abantu benshi nkunda kubabwira I have a masculine energy kubera ko I have my dad's energy in me nico gituma jewe nta gikorwa wombwira ngo nkore kinanire ndibuka nkikora n'ibintu vya decor naraduga hejuru kungaza ahantu harano bakavuga ati wogiye gukora iki hari
I'm like navyo mwotahura so ngarutse kuja kurambwira narandi aho hantu ntangiye kugira des pensées suicidaires ntangiye kwiyumvira ati sinkwiye kubaho mutamarambwira ati sasa ile dogo natuyaciye niko ndanifuza kya mukobwa wanje wa mbere sindare ya mi man je sindera kuko iyo turiko turavuga kwiyahura shaka ntimumve kwiha umugozi gusa ntimumve go kwiha ingosumu yapanya even not taking care of yourself no kwiyahura I mean kuva kuwa mbere ushika kwa Mungu wamuborewe pana kuborerwa ngo iki whisky yes yani una kumua no judges mugabo twobaye ikirato cacu bakacambara co barya you know co barya tukibahaye rero ya nibaza ko naringeze aho hantu candagira declic papa wanje amaze kumbwira ati my fille ya hiyo nyene bimeze gute ndavyegeranije vyose ndabiraba sanga ndafise uruhara mu gasi runini so I don't have to be ibyo abantu bambwira sinegereza kwitwa umudivorce sinegereza kwitwa umugore vyananiye sinegereza kwitwa umukobwa w'imaraya sinegereza kwitwa umusambanyi sinegereza just because I choose myself ikintu gira ndakivuge neza bacumva kugira divorce nayigize because I choose myself nabigize kubera ko I need me ndikeneye nabigize kubera ko it's enough for me singishobora gusupport ibi bintu sindiko ndankuraje abantu kuva mu rugo oya sindiko ndankuraje abantu kuko hariho ibintu nuvuga ati ego ibintu biratandukanye bivanye n'umuntu avyakira mugo bari babiri supportable n'ibindi babiri insupportable sinibatse ko tuvuge cyane bya divorce yanje bumvise ko na divorce kandi ko nagize mariage mutavyemera fani karabaha amafoto serious amafoto ngaha nyine nibaza ko muri ko murayabona mwamwe kuko antuka ari abantu benshi batari babizi wagize igikomere kidasanzwe inyuma ya divorce ariko muri wewe mu mutima inyuma yo kuja mu kaburegwe inyuma yo kuja mu ngeso bon mu kwidroga kugira ngo kumbure ushobore kumva ko woruhuka ariko ikigwa nyamukuru ukuyemo nk'umwana w'umukobwa no musi ariko catumye ufata ingingo kwa kwahise mu buzima bwawe niki uvuga ati bon je kacuzinga ubuzima bwanje ariko benshi batinya kwahokana ni benshi bari mu rugo no munsi baba bari mu rugo avuga ati bamvuga gute jewe niko zubakwa ndakubitwa umugabo arantanira kabandi bakobwa ndatekana irashibonetse turatekana ariko sindatoka pa ndi mama naho bakije kwigwa kunaniye mu buzima ikintu cyose nisho cyambere cyakabiri naco ikintu kimbabaza jewe Francis kubabaza ndakunda gutanga example y'imbwa abakongomani bagira abantu bite nje numvise je navyonze hano bavuze ko muri Kongo imbwa hari ahantu mengo ni doti bisigura ngo ni watuka uwo mukongomani nguri imbwa umututse ko ari inkwano mani numututse umuteye amashuko ariko ku Murundi uvuze ko ari imbwa uranyisha unaniuwa so ikintu cyose kigira valere bivanye n'ubugifisi ni nkuko ikintu cyose kigira uburemere bivanye n'uwo kibayemo I understand people who bavuga ati jewe ntahonje kubera ko niwe babaza usanga bafise ama reasons menshi yo kutava mu rugo let me give you an example hariho umuntu abavuga ati I have choose this man no matter what urazi ko abantu bahari ugasanga uwo muntu wayi abigumyemwo afise igikomere mu nyuma ayinisije yose shwa tuguma ko yina takindi kintu two kwishora afise igikomere mu nyuma imbere yuko agiriyo ava muri ugo rugo kimutuma tohava peut-être aramaze ku experience abando irenze peut-être afise abana 10 muri iyo mariage peut-être afise famille mama we yabaye mu birenze ivyo yabayemo peut-être afise abajyango babaye bagize ama divorce biramukomeretsa agaca avuga ati jewe sishaka kumera nk'abajya donc karande tiyo baye karande je rero ngumaha akahaguma pana kubera ko atinya kumera cyangwa avuga ati mama wanje none ko yabigumyemwo je ndinde nto bigumamwo ugasanga avuga ati ibi nibi biko bimeze uko jewe ndinde nto bigumamwo mugabo nababwiye abantu bose I can support ndashobora gusupportinga umuntu aguma muri mariage because
byari kunamambwira abantu kandi ngira ndakivuye kuri televiziyo nje shobora kwahukana ngo umugabo yambanze yes ubu kibwiye baba hakuyeko ibyo babisangiye umva ikintu cyo ntaguma mu rugo my body umuntu ankubita hariho abantu bakubita abagore nk'iradi pani radio nk'ingoma I'm sorry I'm a Christian mugabo ico kintu congora kwihanganira gume mu rugo cyangwa ndakubona uri mu rugo uri kurakubitwa hari umuntu ahohoti kuva kera umugabo ye n'uwakubita umugore dada amuvyakira pe umugabo nagira iki umugabo muzima n'uwakubita umugore kubita umugore navuga ati uri umugabo yubashwe ahusha baguha icupa ndagutura akarimbo karenzeke urumva gukubitwa birababaje kubona hari umugore w'umugenzi I'm sorry kuba ndabivuze nawe arambabarira je naramubwiye nti I don't understand ico uri kurakora muri iyo mariage yawe canyishura ego acanyishura ngo namba we byarakunaniye reka je ngerageze ibyo nabimubwiye turi mu bitaro umugabo yamukubise tumutora yaravye yes turi mu bitaro umugabo yagukubise ufise inda waravye turaryamye ngaho ugira umbwira ko uve muri ivyo bitaro ndangwaje iminsi 3 usubire kuri uwo mugabo niko zoba kwa dada okay murabandanya mufire yo tuzobagira amakomite ya terem en fait ici uri umugore yeah kura umubiri w'umugabo franigira gute umukobwa urakubise ijya mbere rya kabiri rya gatatu nizo birababaza mugabo urukundo nago rugwina go ruryoha gusumba ibyo byose mapezi urukundo ruhano rwa Kristo yadupfiriye ku musaraba ese kurenze ko ibyo ashobora kubikora no kuvanga n'abandi ko bajya badataja kubakubita azagukubita wewe unafise ko ubasha burenze ububasha yo ububasha bukuye yo ico kintu nico mwihenda akorera Franiki Fara twawugize umugore kwanze witwa Fara nta kuntu nakumwe wombwira yuko ugomba ushigikire ko umugabo akubita umugore kubera mufise ko ububasha what mubasha bate oya bon just ndabibona ahubwo ndiko shaguha raison abayiko barabikora kugira ngo hari abandi badamu nabo bemera kuguma mu rugo havuga ati sha Sambre dizono niko iririmba oya dizono bakorwa abakenyezi dizono bon ariko hari uwemera kuguma mu rugo ruho havuga ati jereka mvumiriye kubera ko umugabo nikiremwa maybe yafashwe n'ibintu no mwaka vyagenze nabi kumbure uretse ko ivyo biva kuri blessure des fois hari blessure umuntu agira ivyo binanje vyarambaye kushobora n'ukunda bivuga ugasanga bigusaba you stay somewhere you don't want to be just because you are afraid of leaving and you don't know where you are going. That's good. Ufise ubwoba mvuye aha njahe cyo ni cyambere. Ufise n'ubwoba mvuye aha bwa failing karabaye apana kubera ko utari kurababara. Tutahura naho hantu neza Frank. Abagore benshi bagumye mu ngo apana kubera ko atabishaka kuvayo. Apana kubera ko atari ko arababara. Kubera ko afise ibikomere vya kahise. Ni bimwe nababwira muri video iheruka. Kandi niyo nindi nzogira abazoce baca kuyiraba. Ibikomere vyo mu bwana biratuma umuntu abaho nabo ubuzima bwiwe bukunze. Urashobora kuvuga ati ibi ni bisanzwe kubera je nakuze papa nkubita. Umvugumye kubera bishaka cyangwa kubera ari gikomere. Ko gikomere. Urashobora kuvuga ati mama yarabonye ibirenzi buraza abakofi imbere yajya kwavye misi toki yapa ugacuguma nga ugumye kubera bishasha kubera igikomere. Urashobora kuvuga ati okay none ubuho no muheba ko numva izindi ngo zose ari uko bimeze nzocanja. Umva ari kubera bishasha kubera igikomere. You see? Byose biva muri bya bindi because ngene umuntu aba yarakuze hari ibintu by'ibikomere vyiyubaka ugasanga ugiye mu rugo birakugoye sivuze ko ndanifise ibikomere nari ndabifise kandi kugira ngo ndeside gender vanye n'uyu muntu si kintu cari coroshe nguma ndabibasubiriramo kandi nubu namba ari kintu kimbabaza tahura kuregreta no kubabaza tahura je regrette pas kuba naravuye mu rugo mugabo ça me fait du mal. Yes kubera ikirere sindogreta kubera ko nivyo nakubwiye iyo ugize choix urasima même les conséquences. Voilà. Naragize choix. Conséquences zabaye mu narazibonye. En fait kuri iyi sujet ça me fait du mal. Twoyaga ko vyinshi bitandukanye ariko tuzogenda turavyagura buke buke. We nande byari hehe?
kuri Darna TV kuri African TV tuzoma twagura urumva jamugira munyangaje wewe kugira munyangaje mutubwire ndafise umu manager abantu batari babizi manager wanje ni Nuru urumva nk'ubu yavuga ati navyemeye kazira deje yahejeje mwana urumva next rero mutwandikiye muri commentaire kugira ngo twagure kuvya mariage neza no musi dushaka kuvinjiramo neza inyuma yo kubabara inyuma y'ibikomere bitandukanye inyuma y'imiruho inyuma yo guca muri ya blessure menshi agiye atandukanye dada harongera arakomera arongera ariyubaka abo umuntu muzima inyuma y'ubuzima bwo kubabara ibyari wasuye kandi kwitora uravuga ati kamwe ndashobora kandi gusubira gufiringa love man have to be honest gusubira gufiringa love cyangwa kuyijamo ariko biratandukanye kuko ndashobora kuba navuye mu rugo apre nk'igihe gito nkabona akantu kakanyatira nkakwatinga cyangwa nkagira iki mugabo kusubira mu rukundo biratandukanye okay kujamo ugasubiramo bimwe biri deep it took me a long time yeah kubera ko before apa yo kwidroga nkuko wabivuze na wewe nari natakaye nari namitakaye sinari nzi ivyo ndimwo narageze ahantu ndondera valeur yanje mu biri byo byose bamwe ngo ni vyiza hama candaronka solution narose byari ibintu bitatu ngende ndabibiye nakabanga ariko baradukurikirana iyo uri mu bihe byawe bibabaje rondera ikintu kiri interesting ukunda gukora niho naciye mpura n'umuntu nzokoma ndamushimira ubuzima bwanje bwose big shout out to you wow arambwira ati man ako karimi kawe mukoresha wewe ntiwoza tukakwereka akantu gashira turagiye kuri Bujumbura TV canda tangura muri sinani nongeye journaliste mugabo mva yo ku televiziyo ryari rya mbere canda yitangura turandibuka tuko turagira ama struggle muri mama bigacha bibona unatafuta location unakosa pani vyo mfisa abantu baborohereza burya abantu muje ubunya muze murashima Imana no kubera ta location ihari location zazigoye cyane waranayirihira kandi ugira bagira bibisi byo navyo batahura ibyo umugenda mukamubwira ni marketing YouTube ibyo nivyo batahura you see yari interest yanje ya mbere iya kabiri nayo ame humanitarian ndakunda kubona abandi bantu baryohewe kuva kera ndibuka ko mama yahora twenga ingane abana tubana nahora numva umengo sino kwambara atambaye nambare shira atambaye narakunda gutanga ndagenda rero no muri association twa YBSP ifasha impfuvyi ndayijamwo tous les dimanches nkaba muri uwo munezero ikintu cambe nuvuga ko nakoze imbere yuko nimvira by'urukundo nibiki nabanje kwivura aho c'était après yo kurondera umuthérapeute psychologue turavugana arambwira ati so birashika ndambwira ivyo mu bwana hari ibindi bintu vyinshi batavuga vyo mu bwana azogenda amenya buhoro rero ico gihe ndabanza kwanza building my self love cause yari yatakaye ndabenga my self love doing what I like what I love ndaja muri ibyo vya entertainment ndagenda no muko gufasha kwanje nkafasha abagowe ndababonye hanaha ndahura n'abandi bantu batandukanye na ya monde narindimwo iguminyagiriza ya monde narindimwo bambona mu divorce ngenda mu bantu batanzi kuri jeri nkayisha patwa abantu batanzi bambona ko ari dada w'umuri you know baca banyakira fresh ndonka abagenzi bahatari baranyigisha ndaja muri iyo monde shatse kubabwira yuko imbere yuko subira gusavinga love I took my time to heal. I didn't rush looking for love. I didn't rush kwiyumvira iby'urukundo n'ibiki. I rushed to heal. Subire kuba whole kuko nari namaze kuba igice nabanje kwanza gukira mbanze nivure mbanze nkire subire numve ko mbaye umuntu maze kumva rero ko nabaye umuntu natangiye no kuzanda jeti nyene you know I was not ready gusubira mu rukundo narumva ko urukundo si ibintu byanje hama cangira za mindset za kera kuko ico gihe sinari bwakizwe zo kuvuga ati bana ni ibintu nyene urabibona uzagu ibintu nyene hama hari utavuga kuri televiziyo we abana bazo bavyumvise babitahuye rero nibaza ko ari byo nabaye mu gihe kirekire gushika muri 2000 après nka 5 ans 2021 niho nibaza nasubiye gusohokana n'undi muntu umwaka sindabibuka neza mu gahari ngaha dada yaragize igihe arapotera I potter yes you potter I didn't potter yeah you was potter
warigeze kuzimira urazimira burundu abantu bavuga ati yagiye he yagiye mu biki mugabe nyuma y'ikindi gihe gito tangura kumva abantu batangiye kuvuga nyuma y'aya ma depression atandukanye nyuma yo kubabara warasubiye no mu rukundo uragira gute tangura kumva amajambo y'abantu dada tumva ngo yatwaye indi ntimwumvise amajambo y'abantu tende pole pole mwese wenda kitu yakusema twabanje kumva twumvise isa kunyi ntazo mwumvise kuko nije nabishize kuri Instagram yanje ma people that I'm pregnant sure yo na Facebook yanje biraca ariko Instagram niho nace ndavyarshiva mugabo nije nabishizeko nambaye agapira kera nifotoreje nkora muri Black FM nifotoreje muri studio voilà nijewe nifotoje fisi yonda hama baca barayitora iyo foto baca baravuga ko mfisina nije nabanje kubivuga abazumvise zino saku mufashe mutwara agatebe rero twicare tugira tujye musako oya ntituzorira bandani bazoburi iyo banyikira bandanya sheri ndi matratani yande basi Etoile descente yes inyuma y'ico gihe cyose twaramubuze dada ari mu zindi business ziwe ari mu bindi vyunguka tubona ngo arafise yindi nda abantu batangura kuvuga amajambo menshi d'abord uri mu bintu habijya wari wiyumva gute wewe tarumva amajambo wewe muri wewe wari mu bihe bimeze byo kuba nari nibungenze byo guhuka uracomoye tuvuye mu rukundo uzanye byo kwibungenga urumva nashoze ndabwira ambaromantisme nabayemo urafise amajana oya afite ibintu vyiza wace muri vyinshi tuzovyagura uno munsi shatu tugende ku masonga songa muri comment yabonye bazovuga ati iki kintu rero bakeneye muzokinoga bakunzi aguma avuga ngo tuzadufise ngo tuzovyagura mubaze muzovyagurira hehe ryari kuri African TV umwanya rose bagukenereye umwanya wose dukenereye dada barabizi ko tugukunda kuyahe mpamvu kura kuri wacu n'uruwo byo wavyeme ubise manager avuze tutabiwaza sasa ariko abakunzi ba African TV mugume mu ntuma zinzo guma ndamubaronderera baragukunda fasha uwo abantu bakeneye ukumva barambira bakeneye kumva basi impanuro zawe nk'ubu deja tumaze kugira hari byinshi umuntu amaze kumva amaze gutahura uri mu rugo utarubaka abajone bamaze gufashwa cyo tumangumana ibyo turaza kwivuga muri conclusion ku batarubaka ku bari mu rugo n'abagorave yes so dada ntiyari yapoteye guys let me tell you what happened nko nakunda bibabwira akarezime gato imbere yuko ndabivuga 2021 niho nasubiye mu rukundo 2022 ndaba mu rukundo n'umuntu acarande save andesevye bica bihurira uwo ntitumuvuga ko cyane tumureke bica bihurirana n'ibindi bibazo nariko ndacamo by'ubuzima byinshi bitagira uko bingana cyane umvume ngo ngira nsare aho ngira ndabwira iyo nagiye nagomba ndabwira yuko jewe ndafise problème mentale kandi ndayizi iyo ngize ibibazo byinshi birangora kwakira bigasha bintera ibibazo mu mutwe nkuko abantu benshi baba bifise mugabo batavyemera candibuka hari umuntu shout out to you dear Annie Annie irankunda Burundian mama on Instagram araza aricara ndamuyagira ibibazo byane cambwira ndambwira ko shaka kwiyevada ko ndafise kujya mu hamubona nagomba ndabwira abakunzi ba Darna TV musi ibintu bizoba vyandengeye nzonyika mumbure hamangaruke apre I take my time to heal nikomeze ndaja kure y'ibintu byose afata time to heal kubera iki bugiye umuntu agwaye atanga ibigwaye iyo nje nkavuga ibintu ntari mu bihe vyiza muzosanga ndiko ndatuka uwo mutipe yakubavugisha mwebwe so hakora ndabigira ivyo I take my time behind hama nkahiringa usumva nza ndabaho tuvlog nk'ubu bishitse nkagira ikibazo so ati hama acaraza arambwira ati reka rero twiyeva je namba ushaka kwiyevada woshobora kuba ruguru avuga nukuri kw'Imana nukuri wo mufashije ati good reka tugende ndafise ahantu hameze kunuku ndaguha akazi candaduga muri Lenox restaurant bar canja gukorayo people who think yuko ngo jewe navuye muri Lenox ngo nivye ngize iki that's not true jewe sinavuye muri Lenox ni ikimenya nuko nubu turi ngaha no telefona nyeneyo dutera inkuru wanu wabugenda uhivye bigaca canke najyari sina nduze ko sisubirayo yego I need you people to understand igihe c'umuntu ahantu kirahera kandi igiheze urahapfa je ndi mu multipotentiel hano bataza gutahura ivyo ari byo utacuja kuri Darna TV kubiraba I can do ikintu cyose mu mwanya muto kandi nkaciga mu mwanya muto kandi ndambiko pana ngo kubera ko ngo ndambiko nuko sate nasho bisa ko ndabisigura ibintu byinshi mugabo tuvyumva rero ico gihe niho rongira ndagushikire ko bageze ndi Gitega ndi muri ivyo bihe papa cari yitaba Imana papa yitavye Imana
ngarutse igitega umva ko ari ikindi gikomere kigiyemwo Yego. ngarutse igitega man cangwa kuri urya mutipe je namuguye ko niwe yanguye hano ngira nk'iyabanje kumuvuga honyine man urya mutipe fara reka ndambwiye ko yitwa fara biragusha ndakwita uko nshaka cyane nibaza ko inyuma y'ico gikomere niyo yindi novuga ati I was falling in love Yego. bashanda babwira ikintu kimwe hariho umuntu I was looking for a best friend kubera ko my dad was my best friend my dad was a good listener papa wanje twashobora kwicara ahantu ndiko ndavuga je nyene panda 1 heure ariko arumvira ibibazo byanje ataravuga that's how he was listening to me and the same thing uwo mutipe nivyo yakora yari mu listener ateye ubwoba basha cereka ndababwira amashugwe yiwe Yego. baza ko ariko arandabana ntakundi niyo ngorane yuko ndanano ari kuri social media Yeah. he is a good listener n'umuntu yumviriza cyane kandi n'umuntu afise amakonseil je ndibuka n'ubu naravye ndiko ndatangura Darna TV cyane buka imigambi n'imigabo twari dufise kubera n'umukameraman atesa Wow. n'umuproducteur mwiza Yego. aranaririmba muganda ari kuri social media Okay. arazi no kuvuza gitari arazi no kugira codex Yego. rero twarabuza turavugana ingene azo ari behind the camera kazi ndavuga shout out to you babe urabona neza tukabipanga rero gutwenga baraniga bako sauna ikara kuna sema zile movie zirishaye kiyumvira ingene movie yaheze Yeah. apana zimwe zabafanira vile igiheze yera gubundi ebana Yego. ndagiza afite meshi mugafanira vile ngo arabikwiriye ndaramukunda I love you best influence imana irakubona yes urumva so muri jewe narindi I found my man this is my guy this is ibi nivyo nariko ndarondera ibi nivyo nashaka ndibuka yambu copy mona naramurungikiye agafoto bo baramaze gushira kuri stat bari bashize kuri stat n'amajambo naberuka kera canza ga screenshot ngacashira ko mwese murondera iyo muraro Burundi ndabumuhaye umwana w'umuntu finally nibaza ko ryari hari igihe kirekire batabona je shize umuhungu kuri stat kubera ko narabona ko ari relation sérieux ndibuka nabahozi narabarungikiye ntibunaronse type nimuzasubira inshuti n'abagenzi mani numva ndi fier ababizi n'abantu bari gitega ku rutonde utunyama twa dimanche twara abantu ba mbere nukuri narimbaye mu rukundo ninge ndiko yavuga deja ureka ko reka nkure n'amarori babirabe neza ko atabubeshi burimo yeah narimbaye mu rukundo kandi I am proud yeah hari ikintu ushaka kuvuga ngaha neza I am proud of my baby kubera ni free yavuye mu rukundo I loved his dad Yego. His dad loved me nta violence sexuelle yabayemo nta gufatana ku nguvu vyariyo kwari mu rukundo Yego. Yamwana ni free y'urukundo Wow. That's why before you talk please ask ico nagira mvuge ni ngiki ndaguhaye version nta muntu umwe yarayifise Natwe turindiriye nta mwe yarayifise Yego merci kandi reka ndagira ndabivuge behind the scene Frank yarambuje kwivuga kuri Darna TV urareka ngo uzoyimbwire ngo iyi kamera abakunze African TV bari bakeneye kuyumva kuri Darna naho jewe rero reka ndaguhe nyene ako ka offer yeah sininya kubivuga yeah umutipe naramukunda cyane kandi twarakundanye kandi twabanye mu bihe vyiza atari iminsi 3 cyangwa ukwezi kumwe nko abandi babivuga kandi umunsi muzobandanya mumpaririza n'uwari kuba marene kuri mariage nzosha ndamuzana na mariage ndi yagiriye ibe haha byaheze twavyumviye noca ndamuzana ngaha agashinga intaye ko n'umunsi tutari twazitoye n'impuzu zose batikinde kibazo shere bon nukuri twe tutangara rimwe n'abakunzi bacu ariko natwe please harimo emoji zo gutangara zo kuryoherwa zo kugira gute udishire mu ngahonya wisanzure kubishaka inyuma yo ngaho onya harabonetse icamwe ariko rero nako mwana wanje nkunda umuze cyane umva mayimusi ni mwiza bandanye ikibazo cyane umugabo yakuvyariye umwana ndumva bagitangaza kuri ubu
inyuma y'ingaho inyuma yo gutwara inda muri wewe inyuma y'amajambo y'abantu nari ndayitwaye hinda ndaho rutwaye inda babisa gute no yo kwibungenga sorry inyuma yo kwibungenga nari ndayishiriye nuru inyuma yo kwibungenga imbanyi yo muhungu wari wakunze kamara ko mu majambo y'abantu wari wapoteye wari wagiye Igitega ugiye kwironderera genre ahantu kwinyegeza je nibaza ko amajambo yo kuri je nibaza ko amajambo mwabonye kuri social media je yamaze kundemera sorry abantu batamenya you guys don't understand though nimutahura rindira nimutahura po ihari yuko uri mu divorce utwaye n'intari muri mariage you guys don't understand ko abantu bacamugarukana ibintu vya kera muve yuko iyo ndanda yitwaye mazi imyaka 7 mvuye muri mariage ariko nicabuje ko abantu banyita umusambanyi nicabuje ko abantu banyita imarayo kubera iki babifatanya yarananiwe n'uwa mbere n'uwundi aramunaniye ariko abantu bari closer to me they know the truth nje tunavuze Jesse ni sigura abantu banyegereye barazi ukuri barazi gituma navuye muri mariage barazi ico nabatangaza ico nabicu simaje ntari umuntu mubi I have a good relationship n'umupapa wa mbere ujya mwana turivuganira turiterera blague turabakopaha turahuza tukavugana nuko kubera ko I'm not a bad person narabibabwiye ubuheruka it's not because I'm a bad person ko shikirwa nibibi no ni kubera ko fise power yo gusupport ibyo bintu wewe ugenda uramvuga amajambo ushaka wewe ugenda urantuka ugenda urancira urubanza wibaza uwo guhivye naciyemo ko usubira kuvuga wibaza uwo guhivye naciyemo ko usubira no guhema ushobora so Imana iha umuntu ibintu ababona ko ishoboye kwikorera twaza nacibagiye amajambo y'abantu wavuze yuko muri yo vyarakubabaza ariko umunsi wa mbere ama message tango gushikira bakuvuze bino onya naratwenze Fran no nari kumena Big navyeretse Big ndiko ndatwenga kuko nige posting ijya foto abantu twakuba muri studio ya Black FM ndibuka yuko nabibabwiye marano iyi foto shizeko nta minota ingahe shikida ku yisi yose n'amakuru bitajanye narabivuze that means there's nothing new uryaha wari wibungenze reka hari amakuru yandi bitajanye yagiyeko nese bavuze insaka kumugana tugatuvuga there's nothing new cabaye that was not the kadabwira ikintu kimwe urazi ikintu gushikiye ijya mbere kirakwica ikagukomeretsa bivaye n'ingene ubumeze mugari bayijya kabiri basha n'ukuri sindababesha ego vyarambabaje somehow apana ngo kubera ko bamvuze ivyavuyemwo bamvuze nivyo vyambabaje sindababajwe no kuvuga nababajwe n'ivyavuyemwo bamvuze rero vyarambabaje vuba ivyavuyemwo bamvuze apana bamvuze n'ukuri ndibuka ko je nabonye rega gabasha nuko navyibuka eske oya c'était avant era nibaza ko après juste yuko kuvuga naho nacengira accident ibibazo ni vyinshi fisinda sorry narabisomye twari twicara turiko turajya ka brochette na Big cha ndamwereka ni ya Big ungana kubarira kwa turashaka kwa commentaire na Big ico nakoze ndibuka yuko nara telefonye kuko nkuko nabibabwiye I'm in the entertainment the guy is not in the entertainment he's not in the entertainment nta nuwo muzi naho novuga izina nawe mumenya so navuga nti talk bullshit about me but don't talk bullshit about him mukoko baranyagiriza ngo nije navuze babivuge ku ma social media ndavuga please jewe ndabimenyereye shira ko inkoni ishushe I'm a star I'm on the top so I must be the topic but this guy ntarimwo sivyarimwo sihari mukureko tukajewe wamenyereye kumbwira ko ndi maraya everybody they know it because you always say it loud tukajewe ibitutsi byose ushaka but this guy ntarimwo kandi nari ndabizi kuko ndibuka ko twigeze kubivuga turiko turavuga igihe ubona umusitari ndashobora kumuvuga igihe Mona agira bamugira demande ama commentaire yabaye ndibuka ko vyabaye turi kumesha ndamubwira ati urabona ibinyene umusi bazobimenya kwico gihe deja nari nibungeze nebwa mengo mwako heze nese navye mu 12 bavya mu 12 basi nabwibungenge nebwa ko nakumvuga wari misi yo kwitegurira kwibungenge nebwa misi yo kwitegurira gushira hanze relationship yacu nibwo ko namubwiye ati urabona ko tari kuri social media the day I will post and say you are my boyfriend or my future husband ibi nivyo bizoba uhitegure nibwo twabivuze achara twenga ushima n'ibintu bitaranonekara ka shetani kataravyo kari ngo kaze kivange je singunda kubeshera shetani cyane mugihe yakoze ikintu ndavuga ko arimo
Gashitani kataraza ngo kivange mu bintu nagoma ndabwira ko nico kintu cabaye igihe babivuga narabimurungikiye turanabitwengera hamwe shetani itaraza yivange turanabitwengera hamwe ndambwana bisa nakubwiye ko bizoba aho rero Gashitani kari bwaze kivange so bikiba ata akoze kase ndabona nukuri kw'Imana ndaraye ntabikunda ntara kimwe byambwiye cause nari ndabirindiriye narinda bakoresheje ifoto yiwanje nishiriye ko kuri Instagram yiwanje nishiriye ko kuri Instagram niyo bakoresheje so nta gishasha cyari kibaye ifoto nayishize ko nzi kwiza kuzana sinabishize ko don't tell me wrong sinabishize ko ngira ngo abantu bavyamamaze ko Fisinda sinabishize ko niyo intention ariko nari ndabiteze ko mama nuko iyi video igire bayishure kubera mwarakundanye muhana majoteme mwasengeranye urukundo ruhusha teme inyuma y'amezi 5 gusa Fisinda baraguhebye byagenze gute 5 mois Fisinda umuhungu araguhevye ndarondera karirimbo gatesa bijanye ndakaho cyagihubuke ni umuntu akwitaho ukeneye umanza kwaza bebe ameze gute ateraterera rikarakina bigenda gute baraguhaye ati toka kule oya ntibambwiye toka kure sinze kubesha nce hariya na hariya this guy ntari n'umuhungu atuje shatse kuvuga ko atuje muri chance ntiyabibwiye vulgairement kujya kwa abantu bino uko na mimba yako ona hiyo mimi ni wangu oya mugitonzi kuko n'umuhungu yitonda il est sage n'umuhungu yitonda hano bavuga ati ko kumutera amashugwe cyane nturamuheba canke sindi bandi bavugana baba ex oya baba iboye kandi ngo aho babace ntihacu gwaho no naho go haca sindi oblige kucanza nga ndamubeshera kandi atari ko ameze oya nibyo ariko ni nk'ubugenzi bweze bagenda uzawumva akaja kuvuga no arafise nagavuga ngo arafise maumivu yiyo yuko na mapukufu yake ariko niyo ngora yo kumenya indimi nyinshi biratugora you know yeah I understand ariko I'm like ntibagiye kandi kibazo bashazaga yafise obrite y'ubwoba n'amahoro bagucunge muri dushaka kumenya ico gihe bivuzwe bandiko ndafina sinibagira jewe ico gihe bivuzwe ikintu cabaye twarabaye muri ivyo bihe bikiba tubitwenga ariko naho twabitwenga ubwa mbere na mbere hariho distance nini hagati yacu kuko ari Gitega ndi Bujumbura of course ntari kuri social media aragiye kuri social media n'amajambo mabi cyane nkayo bamuvuze ko umuryango uramuremereye abagenzi baramuremereye inshuti ziramuremereye nanje shaka keya sindi ko ndamusigura mugabo ko ndavuga ngene byagenze nanje shaka keya nanje ndamuremereye jewe nije namuteje ivyo bibazo byo kuja kuri social media acha haza rero undi mukobwa w'ubwenge acha vyivangamo ati man noruhe I'm here abana badakinana yego baraguteye papu nakwishuye baragukuyemo sasa guhebwa ufise inda y'amezi 5 mutipa carambwira ati the baby is mine the baby is ours umwana n'uwiwacu ndamwemera ako dada je na wewe ibi bintu banzurindire kidogo sindi ko ndabibona basha ndababwira ikintu kimwe I'm a powerful woman gusa ico gihe ndibuka naramaze amajoro ndirimba karirimbo I'm a survival I'm gonna make it I'm on survival keep on fighting niyo mazi imitima yukuri kugira ngo ureme mu mutima wawe gacivamwo gaca subira nkaririmba bazurindire ndayitore umugwaye zigiye kirekire kandi yazigiye gito nshatse kubabwira ko je nateba mu mubabaro sineba mu mubabaro ndafata umwanya nkababara kandi je mbabaye ndababara vyavure mugaduhuye mwibarabara fara iniga baby tesa hatari mugabo naranye ndarira amasa tukura mugaduhuye ntabyo nzofumenya ntabikubariye kubera sikomeza I don't understand why no kwereka umubabaro wanje kuko at the end of the day bizaguhererana tipe naramukonze vraiment nukuri ndibuka ndiko ndavanga hani ndayameza arengiye kumuraba ahantu yakorera ahantu wagenda n'imodoka ntiyashika basi swati yego n'ubundi warusimbe mu rukundo bante katuma umuhungu aramukunda uko numva nyine mubigarukana yes I love this guy a lot
inyuma y'ibintu byose inyuma y'aba ex bose nagize ko sina benshi simbesha aba ex twabanye mu rukundo inyuma yabo n'ukuri narakunze uwo mutima muri abo mezi 5 muri wewe inyuma yo kuba dada wabaye kenshi urakira kandi urasubira kandi urababara ndasubira ndababara urasubira kandi urababara kubabara rero no ucubabara ufise ninda ivyo ntibimeze gute dada hari ikintu ngira mvuge ni message yenda ndavuga ibintu byose ndakura amarori ntibaze ngo ndiko nyageze inyuma y'amarori abantu bavuga abandi bari mu bihe byo kugira inda canke ibihe bibi canke ibindi bintu peu importe aho baba wakuye amakuru peu importe ko amakuru aba ameze twigenga ubuntu hari igihe uvuga ivyo bimaze kubana kugiye kuba kimvuga ataco vyambwiye muga maze kumva ati wewe wapi kubera unzanira ibibazo vyinshi mugabo umwana it's okay naragize tension gushika naho makwa ngira menace ababizi barabizi menace bisigura ubogomba kubura umwana sorry why narakize yes mwana kibiza ko vya bindi byose bica bizi nibaza ko iyo bariko baravuga umuntu afise inda please stop ujya mwana ntaco yakoze muri iyo histoire naho wo muvuga duhiyo nkura rafise inda it's okay mugana ucugenda gushira ko ibintu bibi biremera urya mu yego narababaye cyane ndibuka yuko namaze n'ikintu c'imisi ntava mu nzu ndibuka ko narimeze nabi vraiment narimeze nabi sinza kubesha nta muntu numwe je mu bisanzwe nta bintu byara bimbwira nta muntu numwe ntaciyeko mubwira uwo muntu angezaho kandi ibyo ariko aravuga sivyo ndarushe ndibuka yuko nabashaka ama content hari uwambwiye ntuvuga izina ngo none nguvuga inkuru y'ukuri ndavuga ndawo ya moto ni moto marakeni tenge na essence ndomeke ndacafise ibikomere ndiko ndagerageja wait arico navuze ico gihe bamivese naca mvuga ngo sawa mani nabembereje jewe sinibeshera sinza kuba byindi byo kuva ngo je nace ndamuheba oya warameze hama ndabembeza nambwa sheri n'ukuri twotora solution sukuna solution sukumeba ndakwinginze nagomba ndababwira yuko harano bagira batwenge narabembereje ikintu cameza ashikane gushika mvyaye sa eko n'igihe mvyara umunsi mvyara itariki 12 z'ukwezi kwa12 I called him. Hey baby, the baby's here. Umwana yaje twavyara. Shaka ngije you know. Kandi nukuri hari ibintu bavuze ngira mbeshuze nukuri pampers yarazimpaye. Z'umwana. Yego pampers z'umwana yarazimpaye. N'utubase tw'umwana yaratumpaye. Rero byo bavuze ngo nta pampers nzoronka that's a lie. Thank you. Yes. Havuze amajambo menshi atandukanye mugabo kandi warakomeye abakunzi bawe benshi bamwe barigira amakomante bavuga ati none dada nibiki vyamufashe usura kandi kwibungenga amakandi kindi nuko batari bazi ko nagize mariage rwa mbere je ntatwaye ndamuhira bibaza ngo navyaye kubagabo babiri batandukanye kwa natwaye indamuhira no si ivyo kandi nuko bibaza ngo this guy we were not in a relationship we were in a relationship we were about to get married ngo ntagukunda ibiki nibiki uramufatiranye ikindi naco rero uno munsi abantu nambara amafilm nambura microphone ugiye gukura microphone yes hageze ko tuvuga ibindi bintu cogarama cuzibira amaso rero episode ya sans film episode avec film yes inyuma y'ivyo vyose abantu ukunzi bawe avuga ati dada ariko umuhungu ntiyagukunda ishaka guprofita aprofite iki physique mubiri wawe urazi igihe twari tumaranye I can't say it right here I mean like sivyo sindamuvugiye mugabo sivyo akaba yara professor mu Rwanda nanje na professor Gwiwe bandanye ndabuze umugabo w'indoto zawe yes sinuvuga ngo ni gikomere canke niki mugabo ndacafise ama text nanditse oh my god ega sivyo gusa cyane kuri bonane minwe niwe na oh man kuri bonane minwe niwe na inyuma y'ivyo vyose dada
aragwa akongera akavyuka agwa yongera avyuka ni kihe cigwa baramuta hasi akagwa kuvuze ndagume ngo nje nitaye hasi okay baraguta hasi ukagwa reka ndasubika tubandanye nishaje ukavyuka ni kihe kigushoboza kubandanya kudacika intege inyuma y'amajambo abantu bakuvuga ko tukajya sho tukabona ko sokora kuvuga ati banawasha kudashiraho yuko ari n'amajambo bavuga bababwiwe n'abagenzi banje bandanye tema abagenzi banyene ba hafi meshi baguhemukiye uba wiyumva gute ni ikihe cigwa ukura muri ivyo byose nyuma yo guhemukirwa n'abagenzi bawe bumva utesa bandanya nyuma yo guhemukirwa n'abagenzi nyuma yo guhemukirwa n'abagenzi bawe uba wiyumva gute wowe aba ari uwizeye akarobaza wo kuvuga ikigukuramo ni ikihe Yesu yagurishijwe nande n'umujama wiwe ko David n'umuperezida azwi yishwe agurishijwe n'umujama wiwe the more you getting closer to a person the more you getting closer ku ngorane bazanana umuntu ni munini of course kandi Imana mu kuturemera afise ikintu cyose yashize mu muntu hari ikintu namabwira abantu camera on umuntu wese muhura mu buzima afise ico azoguha afise n'ico azotwara it's up to you guchuzinga atwara iki sigarana iki it's up to you guchuzinga ndamuhiki naratawe yuko ibyo byose byagiye biramba mu buzima bw'iwanje ikiryohera naco muzi nuko abantu bava mu buzima bw'iwanje hagari igihe kirekire ukazona ka message nk'aka pera ati da narabuze wambaye ikirezi ntamenya ko cera si jewe nabivuze kandi amunguranya niyo mazituwe kandi iyo menya iza mu nyuma ikintu nama mvuga icigwa nakuyemwo icambere nuko I attract ndafise ikintu muri jewe baba bagenzi canke abantu baza barondera hamico kintu ufise muri jewe ni ngo ufise ikindi kintu muri jewe gituma if you are a fake person in my life you are not going to last in it yeah uja mu buzima bwanje sindi umweranda niko namapungufu yangu ndafise amadefo yanje ndafise ingorane zanje sindavyanze ariko je ndafise abagenzi maranye 25 ans frani ndafise abagenzi maranye 15 ans ndafise abagenzi maranye 10 ans ndafise abagenzi maranye 7 ans ndafise abagenzi shatse kukubwira iki the true person in your life they stay abo bagenzi ari abagenzi bamerekeje kuri mariage baramvuze inyuma ya divorce hari abagenzi bari biteze ko bagira baburi yindi mariage bagumana nanje barampoza amarira hariho abagenzi bambonye ndi muri ako kabaregwe nkaza nkabatuka naborewe igihe narindi mu bihe byanje bito bakanyakira bakampoza hari abagenzi banje bambonye ndi bakanyakira these people I have them so I focus on them sinumwanya kuri bajya bandi baza bakabona kantu gato kaje gakomeye uko abo sinda bataka umwanya sinumwanya kuri babandi baza bakabona ibintu bigoye burya nta nuwonze nka Petero Yesu yagiye ku musaraba ariko mu nyuma Yesu yabambwe Petero niwe yamushingiye kubera iki ure bona ure nibamu rero maze kuja mu Mana aho byarakomeye kubera ko naratahuye the purpose in my life naratahuye ico Imana yandemeye naratahuye ico Imana yashize muri jewe ntegerezwa gutanga kwisi kandi jewe ntagitanze canke utagitanze frani nta wundi muri Imana yagishizemo rero inyigisho nakuyemwo nuko I'm sorry but I have to say it like this I'm a stronger person nshobora kuba nkeneye umwanya wo kurira amajoro 100 nshobora kuba nkeneye umwanya wo kunywa agakawa ariko ngarutse uzomenya ko vya bihe nabiciyemo rero ivyo bihe sinovyiigumanana nico gituma ca mvuga ati vya bihe byose vyanyigishije iki reka ngire alternative ndabibigishe how to survive after a divorce how to survive after a breakup when you are pregnant how ibi bese ni ibintu nzogenda nivyo bintu nk'ubu ndabiheje byose ko tete alternative ndayikora en tout cas afite twavyinjemo neza ni navyo abantu benshi ndisuye ko basigaranyemo n'ibibazo byinshi bitandukanye yes muzosha muri commentaire kumbura uzovyishura kuri Darna cyangwa kuri African TV bigaruka kandi n'ikindi gihe ariko iciza cawe nugira ngo ushobore kwigisha abantu uko waciye muri byinshi bitandukanye urumva ko na divorce umuntu yubatse
hamara atandukana yaja muri iyo process ya divorce bafite ikintu kidasanzwe ashobora guhanura umuntu wari we wese kandi je nubatse nciye kwidirisha naragize mariage bashayita civile no mwisengero naragize na kitchen party na dote barankoye ko ruvuze ndubatse ucumengo na ni nka Frank amategeko aratuzi igihugu kirabizi conyeneje nturenza kandi umuryango nukuzi ntiwakoye hama rero dada fati rero dada abantu bose baramuzi kuryoherwa n'uraryohewe bani babarire vraiment yes ariko soon as possible tukopa mu komite mugana n'urufa wowe message yashitse yes beshi baragukunze mu bigi bitandukanye warabakomeje beshi barakumvise mu bitandukanye hama beshi bakumvise mu majambo atandukanye ariko babona umengura cyakomeye ariko kandi hari abantu benshi mwatandukanye bara abantu bawe twabona ko ari basoma mbiki canke babona ko ari basoma mbiki bawe kuvuga ko ari abantu wahinyuye mu buzima bwawe hamuregeza inyuma abantu bamwe mu buzima bwawe arakare maganda kuririmbira kimana fisi ijwi ribi nibumviriza ijwi umugabo mbe mu amajambo kavuga ngo cyagenda kuri YouTube bakarabe bumviriza ijwi atari giza na Kaobedi Zawad kavuga ngo hari umwama nkunda ni wanyitwara bitse amenye ibyo niyumvira byose ibyo ngomba akabinkorera ndashaka kugura ndakwishira ikibazo cyawe hari inshuti nyitayeho ihorere yo nihindura ku buzima naho hose umuyaga umesute naco nzoba kuko ndi muri we oni yes shatse kwishura iki the only friend who will never live my life is Jesus. Why? Nabishe mu kibazo gikurikira. Ndafise purpose y'ubuzima afise, ndafise objectif y'ubuzima afise, ndafise aho nshaka gushika mu buzima. Abantu Imana yanteguriye bazoza tujana muri iyo purpose. Abandi nabitanteguriye ntibazoguma mu buzima bw'iwanje. Naho woza wiyambitse ishusho y'intama uri ntambwe. Mask izogwa. Kandi guye je sinzo kugumana mu buzima. Jewe sindi wa wundi ngo no matter what you stay in my life. Oh yeah. You don't like ni turiko turatawurana kuvyo turiko turagomba gukorana muri business. Reka ndaguha karorero. Ndaje ngaho. Muri African TV. Wantumiye mu kiganiro. Ndashitse. Nuru yakije kamera turicaye. Myemeze gutyo. Tubaza ikibazo. Baza example. Yes. Uyumva gute nka dada kuba uri umukobwa akunzwe cyane? Okay. Baza kandi. Wasubira kubaza? Oya cyambanza nkarindira inyishu yawe. Okay. Naje kwishura niyo nyene inyishu. Numva kugira ngo bisigura ngo nituri muri bimwe je nawe. Ushakiye ko abanywanyi bamenye ibyo ndiko ndavuga je nanje naje kugara ngaha gusa nerekana amahere nerekane. Turatse kugumana mu kiganiro. That's how it is in life. We don't share the purpose. We don't have the same vision. Nturi kuranyongera ikintu sindiko ndakongera ikintu tugumane kubera. So abagenzi badafisa akamaro mu buzima bwawe. Leave them. Means what? Afata abantu bari dukurikirana bonyine bacaguma hari ivyo bacaguma babona. Vyibiki je navyo mbona. Hari abantu bacaguma babona. Sioni mwanzangu remix. Kamote Siski. Bon, alors bacaguma babona uko dad baramuzi yabanye n'abantu benshi batandukanye hari abantu benshi bagukundiye ariko haca havugwa n'idindi saku yuko harukundo ruhari hagati y'abakobwa. Abantu barabesha. Igihe ngira accident. Mu kwicenda. Hari Big, hari Dacia, hari Ozi. Umwaka uheze? Nikita mu kwicenda. Nikita yari mu yarafise akazi. Mugabo nawe ku telefone yari ahari. I mean like ndazi ko ari byo washatse kuvuga bazwe ndabishira uruhande warasa kuvuga ibya silent vibe. Oya ahubwo ha urafashije abo kubivuga ko mu macandi ndabwe ndabivuga ko sivyo bwo nakunda ndavuga nawe shatu bivuga ko rero
nakora igitega yego maze kuba nkora igitega basha ndabakunda kandi turakundana ako muri yumvira hano kuri tike ryo kwamamanuka gukora ibiganiro Bujumbura biragoye cyane byari bigoye cyane cyo ni cyambere ikindi kintu naco naho no banda bakunda gute namanuka nkumbuye umwana wanje nari nkifise umwe ugasanga amanutse afise umwanya muto nakora mu kabare nakora le weekend cyane twakora iminsi yose ko twama dufise abakiriya n'ubu hamahuzuye abahanze rero sinaronka uwo mwanya narabuze umwanya kuvuga ivyo abantu bashaka ni bimwe nakubwira Fran ni nka kujya bavuze yuko ujya mugabo atankunda ubu ndaguhaye version ya vrai wavuga ko atankunda oya pe oya no kuti iyo umuntu yatazi ikintu biroroshe kujajinga ikintu utakizi kandi biri très normal sivyo sinovuga ngo hari ugwango ruri hagati yanje nukuri ndabivuze kuri African TV none ko bari mu kuza tukagira kuri Darna TV muzashamba bivuga ko iki abantu barindiriye ahubwo nta gwango ruri yuko habaye ugwango oya dada yitwaye nabi dada muri bajya bakobwa meze ukunukunuka amajambo ruha ko yavuzwe nta gwango ruhari nico no kwishura hama ntazibana zitakomana amahembe n'abantu no muhira abantu mu masho udahuriza ku kintu na la fois passé en fait urukundo ruraboneka la fois passé no nabonye story ya Ozinyene ya postinga link ya Darna TV ndetse na trailer ya video yayo ndavuga ati wow na Dasha yarayishize na Dasha na Greta nuko gwango goba doke nta gwango ruhari guys mwe murazi gwango gwarigo je uyo na nk'umuntu Franike sinca huciye ndahakoropa naba ari kwikaburimbo ndahakoropa haciye gatuzi ko wankano ushobora guca hamwe nawe je nta muntu nanga ndamufitiye ikigongo kuko iyo uba uryoherwa no kubona abandi bababaye ubugwaye bayita sadisme uburi mu personne sadique ukwiye kuja kwivuza ego une personne sadique ababizi bace bafasha n'umuntu qui prend le bonheur dans le malheur des autres physiquement moralement mentalement and muri showbiz bas enze ki namba wumva ko ari entertainment ariho benshi bayikora mugabo ukavuga ukuri iyo hagiye mu mensonge bica bibiha ko ndabona asha live ibitutsi no nyuma y'ivyo vyose abantu benshi barize biciye kuri uwo mu guhora kwawe uko habaheze igihe kinininya atakintu na kimwe uravuga abagenzi bawe bumva bamwe bo kugirira impuhwe cyo kugusabira imbabazi so kugira ngo kumbure dada mu gihe afise inda ntahure no kubabara mu mutima mu gihe afise imbanyi nibaza ko babivuga kubera twari kumwe barabona ivyo ndiko ndacamo barabona ububabare mfise barabona ingene mbabaye apari y'ivyo biriko biraza bindemera so thank you so much ku bantu bose bagize ico babikozeko thank you so much kuwabumviye kuko nawe yarabumviye like yarabumviye ko ndamuzi vraiment hajya ntari kubura ingene ama episode menshi akora mugabo yarabumviye so yarakoze kandi bisa kugira ngo mushobore kubandanya neza mubane neza kandi mwana eka cyari umugenzi wanje mwarakundana yego je ndibuka tujya kujya kuri restaurant restaurant yiwe you know haciye ubucuti nta gwanko nkuru guhaba eka nagwanko basha hari ikintu gishaka kubatahuza nta gwanko wewe uraza ama live nta gwanko bari ruhari yaravuze ko akazi kiwe ntanamo muhora akazi akora yes but let me tell you something. Okay. Take the time kuntuka. I'm gonna say it loud. Abantu benshi baravyimvira ntibabivuga. If you feel like kuntuka, my sister, do it. Nakazi kiwawe. But turi muri entertainment twayijemo kuva kera. Kuvuga ibintu nkabijya ntivyari bibi mugabo kubishiramwe ko temba imisi yose ni bibi. There's no way ikintu bose bakora camakiri negative. Yamavuga vyiza. Like aravuga basani iyo bakuze ikintu ciza. Ubivuga mu yahe mvugo? Bo niko mizi niko vuga. No siko avuga. I know her. Siko avuga. Bashamure kuzamura. She's not that bad person agomba kwigira. Ubu rero nukwine narahoze mugareka ndabivuge. Basha sumuntu mubi kujya agomba kuvyerekana. None iyo yicaye ariko aratera inwe ko arafungura nabandi ko atavuga kujya. Kwatavuga kujya. There's a way of saying ibintu vyabaye nabi ugakora journalisme yawe neza udashizemwo kubura indero uvuga amajambo atagira uko ameze utabesheye umuntu utabishize muri kodi itariyo je ndababwije ukuri iyo aza kunyagera akambwira sister uko namimba bikowaye nari kumuha version y'ukuri
ariko ugiye kumviriza ibyo abandi bana namba agomba kubikora neza ari muri entertainment navuga ati jewe nza ndatanga amakuru ubusha abantu batazi umaze kuyamenya vuga ati kujya hora bivuga nakafisi ikingiye kubatohoreza ndabazanira tohoza kuri uyo muntu nyene ugiye gutohoza kundi muntu aguha version yiwe ashobora kuba atari nayo n'abantu mutamwumviriza bashaka kubakiburira hakurya adukebura gute abakiburire hakurya hari abantu batumva kandi tubari ko kebura ibintu vyo gafranike reka ndakubwira ikintu kimwe iyi bintu yaba bikora neza kuko jewe ibintu amamvuga inyuma ya kamera ndabivuga no kuri kamera nico kintu abantu baza bankundira je suis vrai I'm not fake I don't fake ibi bintu akora iyaba abikora neza mu nzira nziza kabishamo umutaha that was good for entertainment of course Jojo Paparazzi yaragiye yaratangiye kuzana ibintu vyiza isn't it yaravuga ati reka ndabahe nibi ntiyabivuga na ndibuka n'umustar bigeze ngo nabonye nakari ko arasaba kwibaraba that's not a bad thing to say mugo ni ikintu kibi ku mustar hari umustar yamaku mu mpuzi imwe that's not a bad thing to say mugo ku mustar ni ikintu kibi kuvuga ati nakarafisinda that's not a bad thing to say but kucurondera ni kubera ari maraya ni kubera sambana cyane ni kubera wewe nuko utabikora kutayifise nta bintu ufise we vyiwewe cut tunaendelea au tunamaliza before you talk about people remember nawe urafise ibiseke vyo abantu bashobora gufukura kandi bitokuryohera umuntu wari we wese simvuze umuntu umwe gusirange bande ukuri wese nta mutagatifu hari kwisi nta mweranda kuko n'ijambo ry'Imana rabitubwira ngo ntagire uzovuga ko ari mweranda ngo yobanyise jewe Imana umubeje umuntu wese arafise amapungufu yiwe arafise ububi bwiwe akagira n'ubwiza bwiwe namba abantu batabuvuga suko umuntu atababufise nuko hari level umuntu aba ariko atabashaka gushika ku yindi y'undi muntu ariko ego yes twayaze byinshi bitandukanye twahereye d'abord mu vy'urugo ngire umusoro gutwara ngene witwaye tuzovyagura gose episode ya kabiri iraje vuba kandi ariko rero please turagukunda manager yavuze ngo turavyiyumvira yes abakobwa abajone muri rusange umuntu wese yiyumvira ivy'urugo igikiyo kwigira mwende biraryoshe dore kubinjyaje nuko isi kubinjyaje je namambwira abantu je naronka umutima shaka mediaje no genda it's not because wakomerekeye ahantu hataryoshe kandi ivyo sindi ko ndabivugana gahemo ndakora amafime kubera ntibayoze ngo ndiko ndinyegeza hari igihe uja mu bintu vyiza atari igihe cyazo urabona ni kirato ciza ucambaye kitagukwiriye kirakurya kandi ndikiraka kuba ciza muga kirakurya ni nkiyo ugiye mu bihe raba juste ko impanuro no bahanuko are you ready for that why are you going to get married ni yahe mpamvu gutuma ushaka kuja muri mariage ni yahe mpamvu itume wumva umenga ujya mu tipe canke ujya mu mukobwa n'uwanje w'ubuzima bwose mbega si bisho bidafise aho bifatiye mbega ejo haje bavuga ngo tuzotandukanya n'urufu dans le pire le pire urayizi wewe daro bonere romarere urayizi ntayuzi kuko eske ndakunda gutanga example sanzwe eske ujya muntu wahora wiryamana ujya muntu mwama muhura yateye akameka aramuta ujya mu tipe yatije agaparfum n'agashati washika mu nzu ugasanga afite iboki imwe yatabutse anukigikakwe ni wa muntu apana bisanzwe ni wa muntu agiye muri toilette ntazi no gushasa uri capable kubisuporta gushika upfuye that a person you don't know sivyo ni umuntu utazi mugiye kubumwe nama nabwiye abantu umuntu mukundana siwe mu bantu nuje muri telenovela za hatari ngukuye ameze niko azomera tubanye oya ukazogenda kujya bizoguhenda icambere ca kabiri wewe wiravye wewe nyene urabona wowe kwibana urumva cyane kuvuga uri umuntu mwiza wo supporta presence yawe uri umuntu mwiza atagikomera ufise uri umuntu mwiza udafise ubucafu bwawe bw'indani utarikosora ku buryo bw'uko wewe nyene wo kwikunda kwibana ukaba wumva yuko wewe bwiwe utokunda kompanyi yiwawe ugenda kugorera umwana w'abandi kibanzukire banza ufata umwanya wimenye banza ufata umwanya wibone hamwe n'abamara kubona ati yes nta muntu yikwiza ndavyumva hari akantu gashasha nabonye ahantu kandi katesa don't look for somebody to make you happy look for somebody who adds to your happiness banza urabe wenyene bwiwe eske uraryohewe uri umuntu ubayeho neza urafise akanyamuneza namba utabifise ntibibaze aho uja kubironkera muri mariage eske wowe nyene bwiwawe urafise amahoro akwiye namba utayafise uja kuyaronkera muri mariage eske wowe nyene bwiwawe uri umuntu wumva nyene ko look for somebody to complete you not someone to make you hari umuntu uza wumva ngo
haba ari mu by'ubutunzi ndabivuga haba ari mu byo vya sentiment haba ari mu bya physique wewe banzura be ko apana ko wikwiriye basi ufumurondera umuntu agucomplete apana umuntu aza kubaka wese nama sasa tunakura kabunure ukibupata ba 2000 nafuka nabukumbuka kwenu umuntu ayishe mu shambere na saro muko batoto 12 ushaka kuja kubana n'umugabo wo mu Kinindo numva yuko vya bintu tabirose utasubira kumama muri niko zubaba Yesu ubwo mureha man true mpanduro zirakwiye love yourself first treat yourself well and you will teach other how to treat you and to love you niho bitana kugora utazogira ivyiyumviro vyinshi hageze ubonye ko bitariko biragenda neza yes yari mama WY urakazi bien yes nitwa turi kumwe nitwa go tuyaga vyinshi bitandukanye experience yadushe yarinze nyinshi iciyemwo mu vyo bayabayemwo ku bakobwa ariho kandi nibaza ko n'abahungu nabo nyene bigiye how ugomba gucutinga umukunzi wawe canke umuntu mugiye kubakana no kugira ngo kandi ushobore guhigira amahitamo meza ndagushimiye cyane Nimba kuri African TV ntabire byo kunywa mutaka bon tunwera behind camera tukarira behind camera pani imbere ya camera abakunzi bacu ntibakunda kubarira mu maso nk'umuganyagutse asante sana baraza kukuma ndabiganyagutse apre niko bambwiye muri African TV ndagushimiye cyane Franique let me say thank you to everybody who watched this movie till the end because that was a movie of my life please don't get me wrong ntimunyumve uko ntavuze sishigikiye divorce ndabisubiramwo ntimunyumve uko ntavuze sishigikiye divorce hama ikindi kintu naco I'm a proud mama I'm a proud mama mfise abana babiri batesa cyo twandabwira ko mama WY hama I have a special message ushobora kuba waratawe ufise inda ushobora kuba ufise inda ubunyene uri kuraba iyi video uriko bimvira kuyikura yo kubera se w'umwana atagushaka canke umuryango utagushaka nagomba ntanga ka example gato hange nakuba kiganiro c'abato ka example gato umuntu yambwiye igihe ndavyibutse ko iganiro giheze muga mumbabarire umuntu yambwiye igihe navuga yuko mbabaye mfise inda y'amezi 5 bampevye acarambwira ati have you ever read the story of Barack Obama Barack Obama chamugenda muyisoma batayizi igihe yavuka nta numwe yarazi yuko azoba the first black African president in USA yaciye muri story yakwa gusa ni wanje pana yiwanje umwana wanje rero icyo nashaka kubwira wa muntu we wibungenze umvume ngo biriko biragustressa I know I have a message today that I have to save a life uwo mwana ntuzi carimo uwo mwana ntuzi icimana igomba kumuremera uwo mwana ntuzi icimana yamushizemo no matter what situation uri kuracamo ushaka kuvuga ati sinzoshobora kumurera financièrement hari byinshi ntavuze nibaza ko tuzobivuga je naragize ubwo bwoba naje ko nakazi nari mfise nari gishomera coge ariko mtoto akikuja Mungu analeta sahani yake umwana wese zana umugisha wiwe Imana izobigukorera hama nukuri ndakubwira ikintu kimwe umuvyare ntumuvyare abantu bazokujajinga bazovuga ko utavyana babona amazi igihe kirekire utavyana niba muvyana bazovuga ko Imana ya mugabo uzoba wavyaye uzomufise uwo mwana kandi uwo mwana ni wamara kumugira izo dure uri kuraca muzo cuzibagira I don't know what you are going through sinzi ivyo uri kuraca mubonye iyi video ariko nagomba ndakubwire you matter urakenewe kwisi kandi urafise icimana yagoye atawundi yagihaye ndashimiye cyane abakunzi ba African TV n'abasaba kugira subscribe sharing iyi nkuru mu commenting nariko ndavuga rero you are loved you are valuable you are worthy kandi urakenewe kwisi don't give up on yourself ntureka abantu ngo baguhevye nawe uco wiheba ntureka abantu batakunze ngo nawe ntiwikunde you have something that is ikeneye kandi niwe wonyene ugifise rero please make sure you subscribe you share this and everything narimvuze nti Franique bataracisha akazi kingango ntambe Franique unyemerere ni haba live oya basi ngende savye kigongo ni habe live tubimare inbox thank you yes nizere ko ubutumwa bwamaze kumushikira kugira ngo mushobore kuyaga kugira ngo byose mubishire ku murongo mwiza asante sana ndagushimira umwanya washoboye kuduhereza nibaza ko habayemwo inkuru nyinshi zitandukanye zafashije benshi ndetse nabandi no kwiyunga nibaza kandi ko kubaye mu kandi yes merci beaucoup wose wadukurikiranye African TV yari dada
na hayo ndabashimishane gose asante sana Thank you so much.